tubaramutse twongere tubashimire abakunzi ba Vyacu TV ikaze mu biganiro vyacu. Uyu munsi turarabira hamwe ikiganiro cacu c'ubuzima. Turarabira hamwe ikibazo kigira giti bigenda gute ngo umuntu avyare amahasa canke se avyare impanga mu rurimi rw'ikinyarwanda. Muri iyi minsi ya none turabona abagore benshi bavyara amahasa, aho mu bagore 1000 bibaruka umwe muri bo usanga yavyaye amahasa canke akavyara ubushuri, no kuvuga abana batatu icarimwe. Mu minsi iheze vyasa n'imboneka rimwe, noneho hanakorwa n'ibirori bidasanzwe vyo kuyaherekeza ngo ntapfe. Aha iyo amahasa apfuye mwomenya yuko bavuga yuko yashomye. Ese none kuvyara amahasa biva kuki? Birizana? Biba vyaje gute? Ubushuri bwo bigenda gute? Ese koko kuvyara amahasa ubushuri ivyo wabigenda na Koko? Uyu munsi nifuje rero ko mu kiganiro cacu c'ubuzima twishura bino bibazo ndetse n'ibindi abantu benshi bakunze kwibaza. Utaragira subscribe n'akanya kaza kubikora kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera ku gihe ikaze. Kugira utahure ivyo bibazo vyose twabanje kubaza aho hejuru, reka tubanze tuce hirya no hino ati bigenda gute kugira ngo umuntu hoho ashobore kuvyara. Kugira bitahure umuntu ashobora kuvyara amahasa nuko biva ku ntangangore ndetse n'intangangabo. Mu bisanzwe kuva mu buyabaga umukobwa ndetse n'umugore buri kwezi asohora intangangore imwe. Iyo idahuye n'intangangabo mu gihe gukomera kwirigi umugore abona amaraso asohoka. Ibi bavyita kuja mu kwezi, kubona ibishoze, kugwara umugongo, kuja mu mihango n'ayandi mazina akunzwe gukoresha. Iyo rero intangangore iciye ihura n'intangangabo nta kabuza havuka umwana umwe, ariko rero hari gihe bishika hakavuka abana barenze umwe. Ati none iyo batarenze umweho bica canke se biba bivuye kuki? Kugira havuke abana barenze umwe abo twita amahasa canke se impanga, no kuvuga regiment mu gifaransa, nguko uko biba vyatanguye. Mu gihe igi y'umugore rimaze gukura rigasohoka mu turerantanga canke se ovaire, rikaza mu nzira ducamwo rimaze guhishira canke se trompe mu gifaransa, aho riririndirira intangangabo. Iyo rero bishitse intangangabo ikaza bikihuza, inyuma y'iminsi 2 canke 6 hari gihe ryarigi gisaturamwo ibice bibiri kandi vyose bingana. Ico gihe ivyo bice bibiri bikura ukwavyo, kimwe kimwe cose ukwaco. Iki gihe rero ibi bice bizotanga abana babiri ariko bahujwe n'irigi rimwe, bakavuka basangiye ingovyi gusa badasangiye uruzi bakuriramwo canke ivyo bitwa mu gifaransa liquide amniotique. Kigihe rero babana usanga bahuje vyose, yaba igitsina, isura ndetse n'imico usanga ikunze kubaranga isa nkuko ari nkimwe. Aba bana rero nibo bita mu gifaransa le vrai jumeau canke se amahasa y'ukuri. Ariko hari gihe usanga hatavutse amahasa y'ukuri canke hakavuka ivyo bitwa les faux jumeaux. Ese bobo bigenda gute? Kugira havuke amahasa adasa ho bitegwa n'ibintu vyinshi, bimwe muri vyo ni nk'ibi bikurikira. Hari gihe bishika ugasanga intangangabo zinjiriye icarimwe mu ntangangore ari zibiri, naho bishika gake mu bisanzwe iyo mugabo asohoye hagenda amamiliyari y'intangangabo, ariko kubw'amahirwe gusa imwe muri zo niyo ishobora kwinjira mu ntangangore canke se ovire igakuza umwana. Ariko hari gihe kubw'amahirwe make ovire yiyugurura ngo yakire intangangabo hakinjira zibiri icarimwe, nuko ikifunga. Ico gihe rero hazovuka abana babiri nabo basangiye ingobyi ariko badasangiye uruzi canke se liquide amniotique. Urumva ko azoba ari intanga zibiri zidasa. Iki gihe si ngombwa ngo havuke abana basa canke basangiye igitsina ndetse banasangiye n'imico. Iyindi mvo ya kabiri ni iyo umugore ashobora kurekurira icarimwe intangangore
zihishiye no kuvuga ari zibiri icarimwe. Mu bisanzwe nuko kuva mu buyabaga umugore arekura irigi rimwe iburyo, mu kwezi gukurikira irigi rimwe ibubafu. Ibi bikagenda bisimburana buri mezi uko agenda kurikira. Gusa hari igihe umugore ashobora kurekurira icarimwe amagi abiri. Muri iki gihe rero iyo akoze imibonano mpuzabitsina nta kabuza hazovuka abana babiri ariko badasangiye ingobyi. Aba nabo bashobora kuba amahasa ariko adasa, ndetse aba niyo bitwa refo jimo. Muri ico gihe rero iyo arekuye amagi abiri icarimwe, iyo rimwe riciye ryisatura, murumva ko haca havuka ubushuri canke se abana batatu, babiri ari abavrejimo n'umwe ari fojimo. Iyo naho yose aciye yisatura nta kabuza havuka abana bane, babiri baba vrejimo n'abandi babiri baba vrejimo. No kuvuga abana bane, babiri ara vrejimo abandi babiri ara vrejimo, no kuvuga bose muri abo bane harimwo levrejimo zibiri na fojimo zibiri. Gusa muri iyi minsi ya none tukunze kumva ibitangaza umugore yavyaye abana 5, 6, 9 ati noneho ivyo vyovyo biza gute? Ico mwamenya nuko ikoreshwa ry'imiti yo gutandukanya imvyaro igenda ituma uko umubiri wari umeze mbere uhinduka. Ibi rero haraho bishika ugasanga haciye haba ihishira ry'intangangore nyinshi icarimwe. Iyo rero haciye haba imibonano mpuzabitsina nta kabuza hashobora kuvuka abana barenze umwe bitewe n'intangangore zihishiriye rimwe, bitewe na ya miti umuntu aba yaramize. Muri ico gihe rero habaye ihishira ry'intangangore zishika 3 canke 4, zose zikaja zisatura, nakabuza havuka abana barenze 4 nkuko twariko turabivuga. Reka turangirize tuvuga ko kuvyara amahasa keshi birikora ntawe bigiramwo uruhara, ariko ubushakashatsi bwerekana ko iyo hari wigeze kuzivyara mu muryango nta kabuza bishoboka cane yuko muri bo canke mu rukurikirane rw'abana bashobora kuvuka, naho hashobora kuvuka amahasa, no kuvuga ivyitwa heredite. Ariko kandi ubushakashatsi bwerekana yuko umugore aza kuvyara arengeje imyaka 35 agira amahigwe yo kuvyara amahasa. Ibindi vyerekanwa n'ubushakashatsi ni yuko umugore afise imvyaro zirenga 5 naho hari amahigwe yo kuvyara amahasa. Mushobora kutubaza ikibazo muri commentaire, hanyuma tukazokora ubushakashatsi tukazobafasha kugira ngo mushobore kumenya vyinshi na cyane vyerekeye amagara ya muntu. Reka tugereze ngaho kino kiganiro, tubasaba ariko mugira subscribe nimba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muze murayaronkera ku gihe. Niba mwashimishijwe n'ino video mushobora kuyisangiza abandi kugira nabo bashobore gutahura, kuko kino kiganiro ni ingirakamaro, ndetse n'ibindi biganiro vyerekeye ubuzima mushobora kubisanga hano kuri YouTube channel yacu ya Vyacu TV. Reka tubashimire twongera tubasaba kubandanya mukurikira bino biganiro vyacu hano kuri Vyacu TV.